Oh, bano wanyu ba We Talk Business. Ndogiye kubaramutsa. Ndaramukije abantu bari mu mihingo itandukanye. Abanyarwanda mudukurikirana. Turabakunda cyane. Turabemera cyane. Abantu bari muri Canada, za Belgique, za USA tubona yuko badukurikirana, reka tubashimire cyane gose. Mubandanye muherekanya ibiganiro byacu bya We Talk Business. Ikiganiro ndashaka yuko kiza gufasha abantu bafite imigambi yo kugura amacano ya YouTube. Ikiganiro ntikiza kuguca intege, ahubwo kiza kugutera intege kandi uzi kugikoramo ubumenyi burengeje petete mu wari office. Let's go. Tugira tuyage ku makosa abantu bakunda gukora mu kugura ama konti ya YouTube. Ni vyiza birimwo mu kugura ayo ma account ya YouTube. Mbega waruzi yuko account ya YouTube ushobora kuyigura kubera ubonye naka yinjiza amafaranga runaka ariko bikaca birangira wewe ubwawe ahubwo hakuyinjiza uyabuze ukabura nayo wayiguze ukanacika intege. Warubizi yuko ushobora kugura channel ya YouTube ahubwo ikaguha amafaranga menshi cyane gose gusumba ayo wayiguriye yahore imo. Reka tuvyumvirize. Hari abantu benshi biyumvira yuko muri MetaVision amaformation dukoresha ari locale. Ntabwo ari locale gusa, abari muri Canada hari abari ko baragira amaformation, abari muri Belgique hari abari ko baragira amaformation, turatumiye n'abandi abari muri Australia, USA, bose turakora amaformation about ivyo mushaka. Abashaka freelance, abashaka kumenya ingene bovyaza umusaruro imbuga zabo, kumenya graphic designer, kumenya ikintu cyaricyo cyose ubona yuko wokora formation a partir ya MetaVision na We Talk Business, uzete bienvenue. Donc tugira tuyage amakosa abantu bakunda gukora bagura ambuga za YouTube, peut-être n'izindi mbuga za TikTok n'izindi, amakosa bakunda gukora. Meshereza umuntu yaritoye arubaka urubuga rwiwe, amaze kububaka arafatanishe yiwe, irageze yashobora kumuha amadolari 3,000, 1,000, amajana 3, amajana 5 canke ijanana. Bukeye kanga haritoye ati urubuga rwanje ngira ndarugurisha, bikamuvako canke bikava kushaka kurugurisha. Naka aruguze ikintu cambere aca yihutira kubera avec ibiri muri we, inspiration ziri muri we, akaca hindura titre ya account. For example, yahora yitwa yuko ayikorera kivya sport, uri ayiguriye ubundi aciyazagiye agiye kuyikoresha vya music. Nasheza tugira tuyagiye ikintu kandi mwese ndasavye mwitahu. Narababwiye kukurikirana We Talk Business birasaba gufata ikaramu nikaye tukiga muri kaminuza meza. Hama rujya rubuga none kuruguze kandi gwahora rukurikirana ko n'abantu ba sport. Wewe ukacuza karukubitako ivya music. Eske kiya gitigiri nimba yari fise ababone 50, ababone 100, bajya abantu bose bahaje baje gukurikira iki football. Ubu naho baje gukurikirana music. None wumva eske urumva yuko bajya abantu mu majana 5 canke mu ijana, wibaza yuko ari bangahe bari interested na music? Erega baje haje kuri rujya rubuga baje gukurikirana ivyerekeranye na sport. Donc mu makosa abantu bakora account bakunze gukora no kuca bahindura niche yahora ica kuri rya channel bagashirako ibindi bintu bitandukanye n'ivyahora bicako. Ni washirako ibintu bitandukanye n'ivyahora bicako, nagira ndakubwira yuko uzotakaza n'amaburi buri 75% y'abantu bahora barukurikirana. C'est la même chose. Reka ndabaho kuburorero butandukanye ubwo dusanze tubona. Uko ibintu vya internet ntabwo bitandukanye cyane gose n'ibyo dukunze kuba dukora mu buzima busanzwe. Oya, ahubwo gusanzwe zo no ko biba biri muri systeme informatique. Uyu munsi wofata ugasanga ni Jean Claude cyangwa ni Jean Dodier, ikintu azwi ko aho uherereye n'ubworozi bw'inkoko. No kuvuga uwumva iryo zina arivuze aza kumva yuko umuntu n'umworozi. Eske ejo nahindura uburimyi wibaza abantu bahora bamukurikirana ku by'ubworozi aribo bazosubira. Ndondeye inkoko nto canke nini mbaza Jean Dodier.
mbere ugasanga nka akarorero dufashe nk'umuntu azwi ku kudandaza ibirato nko muri province runaka canke mu isoko runaka, ukaca usanga uwo muntu abizwi ku nk'imyaka 10 canke irenga, ejo ahinduye agakora ikindi kintu mencerezana ya clientele yari ifise siyaza kugumana. Wewe fata nk'umuntu w'umu engineer uzi yuko azwi mu bintu byo kubaka, ibyo ugasanga ni rurangiranwa, ejo ahinduye agakora ikindi kintu, ijya clientele yari ifise hari ibitumutse. Niyo mpamvu rero iyo uguze channel ya YouTube gerageza ugume muri jya nishe ujyo umuntu yararimo, kuko sino ni watangura ukazana nishe yawe uzoba utanguriye A0, uzoba utanguye ubushasha, ntuzoce witega wa musaruro wa wundi yarasanzwe waronka. Voilà. Ikindi kintu navuga ku bantu bakunda kugura ama channel ya YouTube, ni byiza yuko uraba reka ndababwira iki kintu mucumve kandi mugifate nka nkama. Nakanimba umuguriye channel ya YouTube, ni byiza yuko ubona ati uyu muntu ya posta gatatu umuntu, jewe ndi capable yo guposta inshuro 7 ku munsi, kumvi plutôt. Hariho abantu rero bafashe ibyo, nagira ndababwira yuko hariho nimwagira ubushakashatsi mugasanga ama YouTube ama channel ya YouTube ya mbere yinjiza amafaranga menshi ku isi gusumba yandi, uzosanga harimo nka YouTube bashobora guposta meme n'inshuro zirenga 200 ku munsi, ugasanga haracaka ama video 200 gusumba. Donc igihe uzogura channel ya YouTube canke y'urubuga runaka, raba yuko ushobora gukorera muri janishe yiwe ukayibandanyamwo, canke urabe yuko bajya abantu afise yuko ushobora kubakoresha muri iyo nishe yawe bakayikunda, mbere ugashobora guperforminga gusumba. Urashobora kubona ati quality y'ama video ya postingako je ndashobora kuyagira yari meilleur par rapport. Donc gerageza urabe yuko ijya nishe y'ujya muntu ushobora kuyikoreramo vyiza gusumba, ugakora keshi gashoboka gusumba we, ugakora donc ugakoresha strategy zishobora kuguha umusaruro usumba uwo wewe jamuha. Donc nico nagira ndababwire. Ikindi naco sino ku bantu bakunze kwimvira mbega kugura channel ya YouTube bigenda gute, ahubwo raba yuko aho hantu wahagarare neza. Kandi mvuze YouTube, mumvirize na TikTok, mumvirize na Facebook page, mumve n'izindi mbuga zose mu kuzigura, raba yuko uza kuguma muri nishe y'ujya muntu canke ugiye gukora neza gusumba. Ikindi kintu navuga kuri izi mbuga, jewe na conseil abantu swate yigure ukorere muri izo nzira ubona yuko uza kuba meilleur par rapport, canke ukreye yiwawe. Uyu munsi ntituci koroga byatari, urashobora meme no gukoresha intelligence artificielle. Kuvuga imbere intelligence artificielle yaje izo creatinga, jewe nzoyishira mu Kiespanyol, jewe nzoyishira mu Portugais, mugabo ndi Murundi nizo ariko aravuga peut-être ndabizi parce que ndinda kubitraduza, mugabo sino uwo kugira ngo bijya ngo bisubiremwo ugasaga ntavyo woshobora. Avec intelligence artificielle ikaca bikubera ivyo byose, asanga uri kuruba ku rubuga rwawe mu rurimi udatahura, sivyo mugo ugasanga uri kuraba meilleur par rapport. Donc nayo makosa abantu bakunze gukora mu kugura mu gukoresha imbuga baguze, ugasanga biriko biragenda neza, ugasanga bari mu kwicuza. Ikindi kintu naco, hari igihe upostinga video, ziriya video zuriya muntu zari monetize, mugo ugasanga wewe ubwawe urashize ko video, iyo video nta n'ufanga na rumwe iguhaye. Niyo mpamvu tubasaba kwiga. Kona kantu maze kubona karere gakunze kuba ku bantu batari bake, ugasanga ijya channel iri monetize ubwayo, mugabo video naka ashizeko kuri ijya channel yaguze ijya video ubwayo yonyene ubwayo iri monetize muhaye amafaranga. Donc mwirinda ayo makosa kameme, il faut imige twige kugira dushobore gukora ikintu kameme nk'aba professionnel, abantu babyigiye. Ikindi kintu abantu bakunze gukora baba YouTube
mbega cover yawe imeze gute, thumbnail ya imeze gute, yubatse gute. Meshereza niyo mpamvu ndababwira iteho internet. Aya ma thumbnail menshi atari make barayagura kandi agurisha bayakoze bakayashira ku mbuga runaka, akaca bigusaba ati urubuga koresha ama thumbnail nk'indwi yose par test, mugabo après yo test uzocugira kuzocuyagura. Niyo mpamvu nuwo nundi mwuga ndababwiye wo kwiga ingene wokora ama thumbnail hanyuma ukayadandaza kuri izo mbuga. Nagira ndababwire muzobona abantu benshi bagena uzobona nk'aba graphic designer batari bake agenda nko kuri za Canva ukarasyo usanga akagafoto wagashimye mugabo akubwiye ko barinda kukagura, ugasanga mu kukagura rero uza guhuma $2 $2 angahe. Niyo mpamvu genda mwige graphic designer hanyuma umenye no kuvuga ibi graphinga mbega ndabidandazahe, sukubimenya gusa no mbega ndabidandazahe, ubumenyi ubushobozi bwanje ndabudandazahe. Genda kuri za Canva bajya bariko baradandaza nawe woba muri bo kadandaza mu bandi kandi ukunguka. N'izindi mbuga nyinshi cyane usanga ziriko ziragira. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kugira cyo kwirengagiza kuvuga, ugasanga nk'umuntu ngo none ngo komengo ngo mukugura uzagasanga nk'akantu bashimye ukagura mugabo kaca unaningwa ngo muri aya mamoedo pema yose bagize ngo ndabuze iyo byo nshobokera yuko akantu bakaguha. Ugasanga basavye za PayPal kubankurikirana muri iyi minsi abantu bakeneye amakonti ya PayPal vetre bienvenue. Ico ni kikiri kibazo carabaye nyisho, donc ugasanga kubya muri ziri biriya gushira amafaranga yuko uza kuyamunikira kuri ziriya konti bancaire, ugasanga ni banki muri Amerika ainsi de suite, ukasangurana niwe kuyishura mugo ufite PayPal izo zose biroroha. Donc mwige generation y'umunsi ibe itandukanye na generation yo muri kahise. Ufite imyaka 50 kameme no ufite imyaka 25, ufite imyaka 20 ntimukora ibintu bimeze kume kameme. Narigeze kuvuga ikintu umwene engineer wo muri 2000 yakwe gisuplika kwereka yuko amazi y'inzu ngo azoca ngaha ngo arengane, muko umu engineer w'uyu munsi sikwa kuye kumera yarakwiye kutwereka ati aya mazi azoshikira ngaha urashobora kuyakoresha ibi nibi. Kubera iki muri kahise nimba umu engineer yatwereka ati aya mazi ni yaca ngaha azogenda hariya, aya mazi yo kwa Matayo azofatana nayo kwa Yohana, afatana nayo kwa Petero, afatana nayo kwa nde, acasenyura akazi ko kwa naka. Niyo formule mbi aba engineer bo muri kahise bari bafise. Niyo mpamvu natwe tukwiye gukora ibitandukanye n'ivyo abo muri kahise bakora. Gira mind y'uyu munsi, gira ivyumviro by'uyu munsi. Uyu munsi muri kahise warasanga umuntu ashobora kubaka inzu ya 500 million mugabo ugasanga amazi n'amatara yarangiye vyagiyemo mugato bagira gushiramo connection, kandi tuzi yuko uyu abantu bose bazokorera muri iyo nyubakwa bazokenera connection. Nshereza before yuko duhindura mind kamera washoboye gushira amatara, washoboye gushiramo amazi, why connection? Kandi abantu bose bafise amatelefone, kandi abazohaba bose bazoba bakoresha amatelefone, kandi abazokorera muri iryo soko nimba ari soko bubatse bose bazoba bafise amatelefone, abazokorera muri ayo mabiro yose bazoba bafise amatelefone. Kameme before yuko tujana nigi. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntiwige graphic designer ntubu mu YouTuber gusa utazi no gukora ajya thumbnail, utazi kuyakora egera bazi kuyakora. Kameme yegereza izo mbuga ziyakora umenye ingene nawe uzidandarizako zido suite. Sindabarambira murabizi ndi principe y'uwanje ariko ndabakunda gusumba. Reka mpamagara abantu bashaka gukora ama formation atandukanye y'ivyo dusanzwe dukora muri Metavision, tubivuga muri We Talk Business. Everything we do turayivuga muri We Talk Business. Donc ndabashimire, mugire subscribe, mugire share, mubipartage abari mu bihugu bitandukanye za USA, za Canada na hehe. Turabahamagaye abashaka gukira ama formation, turabahamagaye abashaka kugura amachano ya YouTube n'abavuniye akagohe mukumbe kandi mugakurikize. Reka ndababwiye ati ciao ciao.